ndakuramukije amahoro mugenzi uri kurankurikirana. Nitwa Gahungu FERDINAND, ndi umupastori. Mw'uyu mwanya dusangire amajambo y'Imana avuga ku ntumbero y'ibitangaza Yesu akora. Dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka igice ca 18, dusome ku murongo wa 35, chansoma n'umurongo wa 40 geze ku wa 5 w'igice ca 19, ndahereza ku murongo w'icenda. Dusome. Yesu ahumura impumyi. Ageze hafi y'Yeriko, hari impumyi yicaye iruhande y'inzira isegerereza. Yesu arahagarara avuga ko bayimuzanira. Ishitse hafi arayibaza ati, ugomba ko ngukorera iki? Iramwishura iti, ndagomba guhumuka mwami wanje. Yesu arayibwira ati, humuka, ukwizera kwawe kuragukijije. Aca humuka buno nyene, amukurikira ahimbaza Imana. Abantu bose babibonye bashima Imana. Ashikiye ariko arahaca. Hari umuntu yitwa Zakayo, yari umutoza kori mukuru kandi yari umutunzi. Ageza kuraba Yesu ngo amenye uko asa, bimwankira kubw'ishengero kuko yari mugufi. Arirukangaje imbere, yurira igiti citwa umusokomora ngo amurabe kuko yagira ace muri iyo nzira. Yesu ahashitse ararangamiza, aramubarira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Yesu amuvuga ko ati, uyu munsi agakiza gashitse muri iyi nzu kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Mw'aya majambo havugwamwo uguhumurwa kw'impumyi. Mu butumwa bwiza bwa Mariko igice ca 10 ku murongo wa 46 havugwa ko yitwa Barutimayo. Havugwamo kandi ukwakira agakiza kwa Zakayo. None ivyo bihuriye kuki? Mw'uyu murongo wa 35 w'iki gice ca 18 havugwa ko hafi y'Yeriko hari impumyi yicaye isegerereza. Mw'uyu murongo wa mbere hamwe n'uwa kabiri w'iki gice ca 19 havugwa ko Zakayo ariho yari. Vyumvikana rero ko Zakayo yari yamenye uguhumurwa kwa Barutimayo. Narirya abantu bose babibonye bashimiye Imana ibibaye, nk'uko tubibona ku murongo wa 43 w'iki gice ca 18. Zakayo yari umutunzi cyane, Barutimayo nawe akaba umusezi. Yamusega kenshi kuko babana hafi. Zakayo avuye muhira yaserukira kuri Barutimayo, atashe kandi agaserukira kuri we. Zakayo amaze kumva canke kwibonera igitangaza kibaye kuri Barutimayo, yigira imigabati, ni mpaka ndamurabe. Ivyo kuba umutunzi ntiyabiravye, aca arirukanga yurira igiti, ibintu bikunda gukogwa n'abana gusa. Ivyo vyose Yesu yarabibona, aca aramururutsa. Zakayo nawe aca aramwakira, aca arakizwa, Imana ishimwe. Zakayo uwinyurwa n'abantu kuko yari umutoza kori akorera Abaroma, agaharurwa nk'umunyavyaha ruhebwa, aca harurwa mu bana ba Aburahamu. Weho bimeze gute? Wama wumva ivyo Yesu akora canke yakoze, mbere no kuvyibonera ukaba waravyiboneye. Sinkekeranya ko ariko biri, kuko mu Baheburayo 2 umurongo wa 4 handitswe ko Imana ishingira intaha agakiza, iyishingisha ibimenyetso n'ibitangaza n'ibikomeye by'uburyo bwinshi n'ingabire za mpwemu yera. Ariko kandi abantu bakuzi nk'umunyavyaha ruhebwa, mbere na wewe ubona kumengo ntivyoshoboka ko wobona Yesu. Ndakugira inama, nawe ntutegwe n'isoni zo kurondera kubona Yesu. Nivy'ukuri Yesu n'ubu arakora ibitangaza. Warumvise uwo yakijije, mbere usanzwe umuzi canke waramwiboneye. Rondera kubona uwabikoze ni Yesu Kristo. Reka kugira isoni, kandi niwamubona uzokizwa, nawe uharugwe mu ruvyaro rw'abana ba Aburahamu, abana b'ubwami, abazoragwa ijuru. Hari umukozi w'Imana yoba hafi yawe, genda akugira inama. Ufise icubaza
telefona Pasteur Gahungu Ferdinand. Nimero ya WhatsApp ni guteranya 257 697 385 Yesu aguhezagire. Dusenga Imana. Mwami Yesu, uyu muntu yumvise aya majambo akaba ari aha hantu nkaho Zakayo yari, akaba ari karakurondera, ndamusengeye umufashe kandi umuhe gukizwa, azaharugwe hamwe n'abana ba Aburahamu. Ndabigusavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.